Ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu. Ati ndaguhaye mwiriwe na mwakeye bivanye aho uherereye hose. Ni Eric Burundi TV, now the sport news, amakuru y'inkino. Aho rero n'umunsi igenekerezo rya 14 mu kwezi kw'indwi 2026 haza kuba urukino rumwe rudasanzwe, aho ndavuga ruza guhuza umugwi wa Espagne hamwe n'umugwi w'Ubufaransa, aho benshi bafise novuga bafise ikintu cyo kuvuga ati reka turindire turabe ingene biza kugenda hagati ya Lamine Yamal hamwe na Kylian Mbappe. Novuga yuko n'umunsi novuga mu ijoro bucari n'umunsi habaye ikiganiro cyane novuga conference de presse yashoboye kuba yarimwo umumenyereza wa Espagne hamwe n'umukinyi Lamine Yamal. Aho rero mu majambo amwe yashoboye gushikirizwa na Lamine Yamal adatinya yashoboye kwishura ikibazo cy'umumenyesha makuru yamubajije ati n'umunsi mu rukino muza guhura n'Ubufaransa, n'urukino muza guhura n'abasatirizi batatu kandi bakomeye cyane ku rwego rw'isi mu mupira w'amaguru. Mbe nigiki wobigira ko kugira ngo nawe uduze urwego rwawe? Lamine Yamal ntiyatevye yashoboye kumwishura agira ati umuvuduko kunyoruka vya Ousmane Dembele, kubona izamu vya Kylian Mbappe, Michael Morris nawe tugomba gukina kumwe kuko tunahuriye n'ibintu byinshi. Aho rero umenyesha makuru yaciye asobekamo n'akajambo kumubwira ko neza kandi yibuke neza atahure neza ko abo bakinyi b'Ubufaransa batatu n'abasatirizi basa n'abari guhiganirwa umupira w'inzahabu. Novuga ati Lamine Yamal nawe ntiyatevye yashoboye kumwishura n'ubuhanga bwinshi, aho novuga umukinyi nka Lamine Yamal yongeye agira ati ego turibona dushobora gutwara igikombe cy'isi nk'uko twabikoze mu bihumbi 2010. aho vyibuka yuko igihugu ca Espagne cyangwa navuga ati umugwi wa Espagne ari wo washoboye gutahukana igikombe cy'isi muri 2010. igikombe cy'isi cyabereye muri South Africa. Avuga ati rero yashimangiye agira ati kubera iki bitoshoboka. Yongeye yishura abanegura urwego rw'iwati. Abantu bose bavuga ko ntari ku rwego rwanje rwiza, none ndibaza ko ejo ataco munyitezeho. Yongeye agira ati ndazi neza ko ejo hazoba umunsi udasanzwe. Navuga ati naho ni n'umunsi ku rukino ruza kubahuza n'igihugu cy'Ubufaransa. Ukurikiranye amajambo yashoboye gushikirizwa na Lamine Yamal, aragira ati neza kandi ugerageje kuraba urabona ko afise ukwizera canke novuga ati afise ukwiyemera cyane novuga ati asanzwe yemera neza imyitozo yiwe, akabona neza ko iki gikombe cy'uno mwaka cya Coupe du Monde gishobora gutaha kandi mu gihugu ca Espagne. Rero nkawe nk'umwe mu bafana b'umupira canke umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru urashobora gusiga commentaire yawe hano kugira ngo dushobore kumva neza nawe eske uvuga gute ku majambo yashoboye gushikirizwa na Lamine Yamal. Tongere twibukanye yuko n'umunsi ariho Lamine Yamal yahimbaje isabukuru yiwe kwiza imyaka 19. Ndavuga neza yuko wewe nk'umwe mu bafana b'umupira rero siga commentaire aho munsi twumve ingene wakurikiranye ikiganiro. Ndakubwira ati nije Simba from Side Bin Laden chapchuta intare yo mu bumanuko. Ndabakunda cyane ati ciao.